uburagi. Uburagi ntiyavuga. Amakuru yo kutavuga araje. Uriko muramusengera mwamukuramo ibintu bimeze nk'inkonda. Kasi ndavyibuka arimo mwera bibanga. Mu nyuma ubu umwana aravuga neza. Yaje afise uburagi atavuga. Alikuja na mtoto Mungu asosema. Muriko muramusengera mwamukuramo ibintu bimeze nk'inkonda mu kanwa. Wakati ulimwombea kuna mtoko ukonda. Mu nyuma ubu umwana aravuga neza. Kwa hiyo kipindi mtoto huyo anasema. Ayo mashia. Animeje. Yakwije imyaka 2 ataravuga n'ikintu na kimwe. Yavuga mama, yavuga papa. Nta kintu na kimwe yarashobora gusaba. Ariko ubu aravuga byose. Okay. Sasa nataka kucheke. Niza kwa chakula. Mbona shimo kwa mshindi na kwa igiteka. Baraza ni mwana ataona. Atakiri. Ni Mungu. Je, magazeti abantu kandi bamaze bani performance. Bari mu gikorana. Tunavuga mukanya je kubona cyagira kuca Yesu mwene mana yanje. Urashobora kuyishiza ishobora kuko nawe wanyema. Ndasenga umunota cyagira kuca ku maso y'umwana. Tunavuga ngarabona. Bibaze amazina katabona kivuga ngarabona umunota umwe. Hama ndabaza barambira bari muganga ndabaza muganga kugira ngo menye ko abona ndamugiriki. Angira ngo kugira ngo menye ko abona muhikimu ndafata ikipapiye ko ndamu umwana aranga kucakira ndavuga ndazi nyo abona ningo ndakora muri portefeuille ibiri ndashize kuca ndabona umwana atabibaza kuyalokali Chanda ya papa we ayamuha umwana ni yake yari yashaki Bakirivana basi umwana ni yake ayo kwakira no kucakira yagize sima mukanya gapo umwana arabona kumunsi ukurikira mama we araza ashindi naye ukuni yarazi ko umwana wagomba kumva kuko yarafite undi mwana ugambe ahumye amaso yaciya aza gushingira imana ntaye kubona umwana we ari muzima amaso arabona imihogo iruguruka uyo mugabo Yesu ndamenya David uzo kuvuga Igifaransa, kuvuga Icyongereza, kuvuga Igishinwa, uvuge mu ndimi cyane n'utundi. Umwana ngo akivuka mama we yaciye muto. Adera caramutora aramurera, ubu mama we yaragarutse. Amafuta agarura n'ababyeyi bakabana. Umwana mama we araza kuraba umwana, ubundi umwana arazima mama we. Mama umwana ari mwiza. Ndamubona ndamubona mu Bufaransa ari muri salle ya operation ariko abakora amagaraso akabito. So muzo mo ngiye kugamba ko azokora operation y'ubura yusi wa kodo. Amen. Mumurabe neza kugira ngo umunsi muzo amusabe. Amen. Muzo mwari tina muzo ofisi zanyu ndane. Amen.